Bakunzi ba Magagi Channel, turabaramukije bizera ko mwese mumeze neza. Ama uyu munsi tukaba twagiye ahantu dusanga urugo ruriko ruteyeko ibiti vyitwa isederi. Ivyo biti rero twasanze ari ibiti vyiza cane, aho umuntu ashaka kugira kubakira aho abaye akagira urugo, ico twita uruzitiro. Ni ibiti vyiza cane rwose, urabona yuko bikora uruzitiro hamwe n'inkoko itoronka aho imenera. Urabona barabikata neza, usanga bibera indani aho twokwita ko ari nko mu rupangu. Urabona ko bimeze neza cane. Ibiti rero twari dusanzwe tumenyereye babigirisha uruzitiro, muga urabona uyu wewe yagize uruzitiro ku buryo bimeze neza cane. Rero nkuko mubibona, abantu bose bogira uyu mugambi bakagira uruzitiro batiriwe barondera ibintu vy'amabuye, ibindi bintu vyose vya abantu bakunda gukoresha mu kuzitira aho babaye. Urabona yuko ari ibintu bishemeye rwose. Ibiti kandi bikaba bitagoye gutera mu gihe wose utuvyara urabitera, mbese ubitera kuri wa murongo nyene ushaka ko hazobako ari uruzitiro, hakura bigakura. Uko bikuze rero batubwiye ko baca baza barabitemerera kugira ngo ntibibe binini rwose, bikaguma biri ku rugero rumwe, aho usanga ata n'ikintu na kimwe gishobora kwinjiramwo ngo kirengane. Iciza kirenzaho nuko ushobora guterako ibindi bintu vy'ivyamwa nk'amatunda, ibintu vyose birandagata kugira ngo bibe ibiti vyavyo bibifata bibishigikiye, usanga ari vyiza cane rwose. Nkuko mubibona rero, aha batubwiye yuko bashobora kuba babikata nka rimwe mu kwezi. Urumva yuko atari kenshi cane. Rero uwo wese yoba ashaka kugira ico akora, ashaka nko kuzitira urugo, urumva yuko bitagisaba ngo arinde kuba yorondera amabuye, imisenyi, abafundi n'abayedi baza kumwubakira iyo nzu, urwo rupangu, iyo clôture. Rero bakunzi ba Magagi Burundi, tukaba dukomeje kubashimira gukomeza gukurikirana iyi channel yacu, mugira subscribe, comment na share. Turabakunda cane, mukomeze mubane natwe, murakoze.